kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga riri mu cete Paulo yandikiye ab'Ifilipi igice ca mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Naho mu ntango y'icete indamukanyo Paulo aramutsa ab'Ifilipi canke indamukanyo muri ico cete. Cete Paulo yandikiye ab'Ifilipi igice ca mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri handitse ngo: Paulo na Timoteyo abagurano ba Kristo Yesu turabandikiye abera bose bo muri Kristo Yesu b'Ifilipi hamwe n'abazezwa shengero n'abakozi baryo. Ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Paulo mu vyete vye yandika vyinshi, yandika atangura kwibutsa je Paulo intumwa, jewe umuja, jewe umugurano. Aha yakoresheje ijambo ry'ubugurano niryo duhagararako. Umva rero muri kumuti uri umugurano wa Kristo Yesu waguzwe amaraso y'igiciro kinini. Aha ariko aravuga abakozi biwe, hamwe nko mu Congereza bavuga ngo servants of the Lord Jesus Christ. Abakozi, ariko abakozi baraguzwe. Hari ukugura abantu nka kurya kwa abacakara, aba esclave, slaves, baragenda ku isoko akagura umuntu nk'ugura ikintu. Rero Paulo avuga ngo twebwe turabajabe, twaraguzwe. Mukundwa, ndagomba uyu munsi wishirwe ko waguzwe. Ntiwaguzwe ubusabusa, ntiwaguze ikintu Imana ipfuye gutoragura ngaho ivuga ngo aya niyo nari nsigaranye punguza umpe. Oyaye, waguzwe amaraso y'igiciro kinini, ko Paulo avuga. Twaguzwe ubuzima bwiwe, kuko Bibiliya avuga ngo hari amaraso niho hari ubugingo. Yesu yatanze ubugingo bwiwe kugira ngo akuronke, kuko yagukunze. Mu kukurema yakuremye mu ishusho yiwe, no mu kugucungura yagucunguje ubugingo bwiwe, amaraso yiwe. Uri w'igiciro kinini. Nico gituma udakwiye kwifata uko ubonye, udakwiye kuvuga ibyo ugomvye, udakwiye kwemera ivyo arivyo vyose nk'igikoropesho. Oya, ukwiye kwiyubahiriza, ukubahiriza iryo zina ryakuguze, ukubahiriza ubugingo bwawe, ubukristo bwawe. Imana iguhezagire cane. Si ivyo gusa, uwakuguze nawe nyene arakubahiriza. Hari igihe muri Esteri yasabiye ubugingo bwiwe n'abiwe, aravuga ngo twaraguzwe mwami. Abarira umwami Asuwerusi ati twaraguzwe ngo twicwe. Uwo mwami ati ninde yavyubahutse? Esteri ati iyo tugugwa gusa ntitugugwe ngo twicwe. Kuko uwo mwami yarashavuye, arababara, abaza ngo ninde yabikoze. Esteri ati ni Hamani. Reka ndakubarire, cari nko kumukengera, kuko umwami yari yamuguze, yari gwiwe. Ugerageza kugukora ko ivyo agomvye, kuguha agaciro burebure, abakengere waguhaye agaciro, uwagukuye mu vyaka guhindura umugororotsi, waguhinduye icaremwe gisha. Ntiwikengere ngo nuko ukenye, ntiwikengere nuko ibintu bitaraja mu buryo nk'uko wavyizera, ngo amasezerano ntarashitswa, ngo nturaronka urugo, ngo abahungu barakubenze canke baragukengere canke abakobwa barakubenze. Reka kwiha agaciro bivuye ku bintu. Hari uwaguhaye agaciro, uwo niwe azi kukagwanira, uwo niwe azi kugwanya ibikugwanya, uwo niwe azi ingene aza gusambura ivyo bigwara bikugirira nabi. Abaja kukugurisha mu bapfumu n'abarozi, abaja biyumvira ko ashobora kukugurisha nk'inkoko. Oyaye, waraguzwe, uri igiciro. Wirukire kuri uwo yakuguze, wibutse nk'uko Paulo yibutsa ati abagurano twaraguzwe. Muri Amerika narumvise ingene bagurisha abantu. Abenshi muri aba birabura bafise amazina y'abazungu babaguze, babarimisha. Nawe ufise izina rya Kristo yakuguze, rya zina rirengeye amazina yose, rya zina amavi yose apfukamira, indimi zose zikemeze ko ari Uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Mva rero munsi y'ayo mazina yandi wiyita, ntaco maze, ntaco nzoshikako, ndi burebure. Oyaye, sindakuje guca bugufi imbere y'Imana, sindakuje guca bugufi imbere y'abantu,
kwicisha bugufi ni byiza cyane, imana ngo yanka bibone, ariko kwisuzugura no kwisuzuguza oya imana ntivyemera, kwikenga no kwikengereza imana ntivyemera. uri umugurano, imana ishimwe cyane. ibi vyete Pawulo yavyandika ari imbohe, ariko akavuga ngo ndi imbohe ya Kristo, akarengana iminyororo afunzwe, akavuga ati nico gituma nidegembya nabo turi kumwe ariko arabohoka, n'abancunze bariko arumva ubutumwa bwiza. umenye kuri wa Kristo uyu munsi mpemu yarabiguhishurire, aguhisha ibirenze ivyo ndakubariye, aguhishurira amajambo arenze ayo ndagushikanyeko. je ndi umwana w'umuntu ngerageza kubarira ivyamfashije, ariko mpemu yera aguterure, akuganirize, akuneshereze. imana ishimwe cyane. ntucinyizwe n'ubupfubyi, ntucinyizwe n'ubupfakazi, ntucinyizwe n'ingorane zo mu buzima, ubushomeri, abakwanka, abakuvuga nabi, abakugirira ishari, abakubeshyera, abakwambika iceyi, abagerageza kukugirira nabi. wewe umenye ngo uri umugurano wa Kristo. imana iguhezagire kwa nteze yombi, ubandanye kuja imbere, ubandanye kwamamaza ubutumwa bwiza, uhagarare iryo zina. mu Bifilipi igice cya 2 avuga ngo nico gituma bamuhaye rya zina. ntiyamuhaye izina, yamuhaye rya zina. umwami aguhishe rya zina ryakuguze, iryo zina witirirwa, iryo niyo etiketi kuriko. ukugurisha niyo yemere kugushira ko igiciro agomvye. wakuguze niyo yokugurisha, ntawo kubahuka. imana ikuzigama, imana ikugwanire ingwano utabona n'izubona, ingwano zibabaje, ibirego bibi, bitutsi bibi. uhora ahagurutsa abakuvugira aho udashobora gushika, akugwanire. nawe uzuvuga uti umugurano wa Kristo, naratabawe, narishuriwe, naragiriwe neza. imana iguhezagire. wowe ubandanya gushikiriza abandi ubutumwa bwiza, wowe ubandanya gusangiza abandi igihe c'impemburo, wowe udusengera, wowe barira utushingira intaha ivyagufashije. urakoze kudutega yombi, uragahezagirwa wowe n'abawe. urakoze.